naho umwiza n'ibyaha bitera ubwoba, imihuhusi bikasangangura, simfize ubwoba, nguma mu mucunguzi kandi ndaba Yesu, niwe atekanisha umutima wanje. Ndaba kuri Yesu, kubona Yesu bihumuriza umutima wanje, kubona Yesu bitekanisha umutima wanje. Naho nocigwa intege, ampa inkomezi kuraba Yesu bihumuriza umutima wanje. Iyo abagenzi banje bigiweyo, abagenzi banje bakamvuga nabi, iyo abari hafi yanje barenganye batandamukije, ndaba Yesu, ibyo bihumuriza umutima wanje, ibyo bihumuriza umutima wanje. Naho nocigwa intege, arampa izindi, iyo ndavye kuri we umutima wanje uratekana. Uko rero niko ntera intambwe mu ntambara, mu kugwana, nambitswe nawe mu nzira, ivyumviro bitekanye, mbandanya nji Kanani. Urupfu rukaza, nkaca ngenda nkaca nigiriwe mu bwiza. Ukuraba Yesu bimpa gutekana mu mutima, kuraba Yesu bihumuriza umutima wanje. Ndaba we, kuraba Yesu bihumuriza umutima wanje. Naho inzira atayonzi, singenda jenyene, kuko umwami wanje ntiyigera andeka. Niba ndi hano uko bimeze kose, umwami ari kumwe nanje umunsi ku wundi. Umwami ari kumwe nanje, yamana nanje, yamana nanje. Iyo izuba ryaka canke imvura ikagwa, iminsi yose umwami Yesu aba ari kumwe nanje. Iyo ihuhusi biza ari byinshi, hakaba hijimye, ibicu bikaba bitwikiriye ijuru, afata mu kiganza ciwe, amina, agakura ubwoba bwose, kuko urukundo rwiwe rurancunze. Yamana nanje, yama ari kumwe nanje. Iyo izuba ryaka canke hari imvura, yama ari kumwe nanje. Iyo imyitwarariko yo muri ino si, nk'uko ibicu bitwikira bigutwikiriye hanyuma bikambuza kumubona, numva rero ijwi ry'umwami rimbarira ngo nushikame, nugire intege, kuko sindi kure yawe, jewe ugukunda. Yamana nanje, iminsi yose abari kumwe nanje. Yamana nanje, iminsi yose yama ari kumwe nanje. Amina. Iyo izuba ryaka canke imvura iriko iragwa, yama ari kumwe nanje.
yama iminsi yose ari kumwe nanje, iminsi yose yama ari kumwe nanje. Iyo izuba ryaka canke imvura igwa, Yesu yama ari kumwe nanje. Nube umuhizi mwene data, umugwanizi azohunga. Kubw'amaraso y'umwagazi uri umuhizi. Amina. Nube unesha mu ntambara ihambaye cyane. Intsinzi yawe niyo intsinzi yawe. Kuko ububasha bw'umwami, kubw'ububasha bw'umwami Yesu urirukana ububasha bw'umugwanizi, hanyuma ugahabwa igitsibo. Nube umuhizi mwene data, umwami Yesu ari kumwe nawe mu ntambara iyo ari yo yose. Azoba ari ku ruhande rwawe. Amina. Mu bihe bigoye azoguha intsinzi. Haleluya. Ntutinye umwansi. Amina. Mukubite inkota ya muhemu. Nube umuhizi. Kubw'ububasha bw'umwami wirukana abansi, hanyuma igitsibo c'intsinzi uragihabwa. Nubu umuhizi mwene data, kuko niyo mahirwe yawe gutwara igitsibo kubwa Yesu Kristo. Nico gituma nugira intege mu ntambara zikomeye cyane, kuko impera izoba ari inini cyane mu bihe bidashira. Ntusubire inyuma n'intambwe n'imwe mu ntambara. Aguha ubushobozi bukenewe. Kubwo ububasha bw'umwami urimura umwansi, hanyuma uraronka igitsibo c'intsinzi. Nube umuhizi mwene data, nugende utera imbere ufise intege mu nzira y'intambara, ufise inkomezi nyinshi cyane, kuko Imana ikuzigamiye intsinzi n'ububasha kugira ngo urengere vyose mu bihe vyose, kugira ngo uneshe mu ntambara iyo ari yo yose. Ntusubire inyuma n'intambwe n'imwe. Amina. Mu ntambara zihambaye Imana iraguha inkomezi nyinshi mu bubasha bw'umwami Yesu. Urirukana umwansi, kandi igitsibo c'intsinzi uzogihabwa. Guten Morgen, liebe Geschwister. Bene data bakundwa bashiki banje, mu buryo bwo mu mutima ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Muri kino gikorane mu kuw'iyinga mu gitondo, turaramutsa abariko barakurikira kuri interinete. Twese hamwe umwami aduhezagire. Turanezerwa ko mu buryo dusubiye gukorana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Hari bene data n'abashiki bacu hano bakoze urugendo rurerure, twese hamwe ndibaza yuko twahezagiwe n'indirimbo. Mbere bwari ubutumwa bwiza bwuzuye. Tuzobona tube abahizi, tuneshi, tumuhe uburenganzira. Niwe aduha ukwizera, akaduha kuba
gutunganye ukuraba Yesu guhumuriza umutima wanje. Rero dushira ivyizigiro byacu si muri twebwe, niwe ari kumwe natwe. Aho rero twese hamwe tuzoshika ku ntumbero n'ubufasha bw'umwami. Twizigira muri ivyo no muri kino gitondo ndagomba ko duhaguruka dushimire umwami. Mwami mukuru, umutima wacu wose turagushimiye twese hamwe kubwo amahirwe dufise yo gusubira guterana mu kwizigira. Mbere uhereye kera ku musaraba igorogota warasohoje byose ku bwacu ugucungura intsinzi. Mwami wakoze ibintu byose kugira ngo dushobore kuza mu kwizera, dushobore kwakira ibyo wamaze kudutegura uno munsi. Turagusavye utubwire ucishije mu ijambo ryawe, uhezagire umwe wese ariko arakurikira kuri internet. Tugushize mu biganza kino gikorane dusaba imigisha yawe mu izina rya Yesu, amen. Ego turashaka indirimbo ya mbere turirimbe 26. Nimuze ku mucunguzi, nimuze nuno munsi. Nimuze ku mucunguzi, niwe abakunda. Nimuze yaramaze aragomba kubakira. We ni umukunzi wanje, ubuhizi bwiwe buruguruye, amaboko ye waruguruye. Mbega umunsi mwiza umucunguzi mukundwa, igihe yadufashe mu biganza vyiwe mu buturo bwiwe niho tuzogendagendera. Nimuze abanyabyaha, nimuze arabahamagara, mugume mu rukundo rwiwe. Oh, mbega ingerezo bari umunsi mwiza umucunguzi mwizigirwa, igihe tuzokwishimikiza amaboko yiwe mu buturo bwiwe. Ahari niho tuzotwara, niho tuzogendagendera. Umwanya uriko urahunga, nindazi nimba ejo tuzoba turiho. Yesu ari hano, ari ngaha. Nimufate ikiganza ciwe. Haleluya. Oh, mbega ingene azoba umunsi mwiza umucunguzi mwizigirwa, igihe tuzokwishimikiza ikiganza ukuboko kwiwe mu buturo bwa data. Tuzogendagendera muri aho hantu. Oh, mbega umunsi uzoba ari mwiza aho umucunguzi mwizigirwa, igihe tuzokwishimikiza ukuboko kwiwe mu buturo bwa data. Tuzohagendagendera. Amina. Izoba ari ibintu by'agahore yewe tuzokwinjira hariya mu bwiza. Ingene twaje hano ngo turonke urugero rwose rwuzuye nk'uko twabironse ejo. Sinzi ingene ibintu bimeze kuri mwebwe, ariko icyo numvise ejo biracaka mu mutima wanje. Tuza nk'uko turi naco bitwaye. Iyo turi imbere yiwe mu buzima bwacu. Twaye indirimbo ya kabiri, indirimbo ya kabiri, Numéro 20. Ne crains pas, voici je suis avec toi. Ntutinye ndi kumwe nawe.
Numéro 20. mirongo ibiri. Jésus mis à mort pour moi. Numéro 20. Ne crains rien, je t'aime. L'âme n'a plus de terreur. L'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Ngendana n'umucunguzi wanjye. Non, jamais tout seul. Sindi jenyene na rimwe. Non, sinigera mba ndi jenyene. Jésus, mon sauveur. Ariko Yesu umucunguzi wanje aranyuza. Ntiyigera andeka jenyene. Non, jamais tout seul. Oya sinigera mba ndi jenyene. Sinigera mba ndi jenyene. Jésus, mon sauveur. Yesu umucunguzi wanje arandinda. Je ne suis jamais sinigera mba ndi jenyene. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus m'a allumé. Yesu niwe muco wanje. M'éclaire toujours. Niwe amurikira imisi yose. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Sinigera mba ndi jenyene. Non, sinigera mba ndi jenyene. Jésus, mon Yesu sauveur, umucunguzi wanje jamais ne me ntarambirwa ntigera ndeka jenyene. Non, jamais tout sinigera mba ndi jenyene. Non, oya sinigera mba ndi jenyene. Jésus, mon sauveur, Yesu me garde. umucunguzi wanje arandinda. Sinigera mba ndi jenyene. Les dangers et accourent. Iyo ibitero bije byihuta arankikiza ukuboko aba hafi yanje. Iyo ndi mu rugendo arambwira ati ntutinye ntushikame, ti iminsi yose ndi kumwe nawe. Amina. Oya sinigera mba ndi jenyene. Oya simba ndi jenyene. Oya sinigera mba ndi jenyene. Sinigera mba ndi jenyene. Umwami wanje ntiyigera ndeka jenyene. Amen. Mwami ntiyigera tureka twenyene. Ntidukeneye gutinya. Ese ingene ari vyiza mu kwizera tukaririmba dufise ubushizi bw'amanga tukabitangaza kandi tukabigiramwo ubuzima. Ejo mwene data yaraje aduha intahe ingene yasohotse mu kiyaga buno nyene atangura kujugumira atakambira umwami. Umwami buno nyene acaraza
mwami aracari wa wundi kera yishuye abigishwa biwe igihe bari mu kiyaga none umunsi aracabikora nahimbazwa. Sinagomba kubura gutanga indamukanyo zashikiye no munsi za Mwene Data Mire, Mwene Data Bangdena wo mu Buswise, Mwene Data Nyagi w'i Nairobi, kandi na Mwene Data Gilbert w'i Paris. Bose batanze indamukanyo bafatanije natwe baradusengera kandi basenga ko basaba ko tubibuka amasengesho. Turasoma mu ijambo mu Bitesalonika ba mbere, Bitesalonika ba mbere murongo wa 3. Bitesalonika ba kabiri gice ca mbere murongo wa 3. Biradukwiye kwama tubashimira Imana bene data nk'uko bikwiye, kuko ukwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Amen. Ejo Mwene Data Andrea hano ntangamarara yasomye Bakolosayi, intumwa Paulo yarasenze isaba Imana kugira ngo ishengero rikure kandi ryambikwe, bose baronke ubwenge n'ubumenyi butanzwe na Mpemu, kugira ngo ukugomba kw'Imana kube kuri twebwe. Naho umwami nawe ejo yaduhaye ubwenge n'ubumenyi, yaratubwiye mu buryo butomoye hariho itandukaniro hagati y'umwana w'Imana w'igiciro hama n'igikorwa ca wa mubi. Yaratweretse ingene tutategerezwa no kwifurizanya inabi mwe kubana, ariko tumenye abakorera Imana tububahe, tumenye ingene twigenza bamwe imbere y'abandi, twambaye uguca bugufi, dukoranire nk'uko umwami wenyine ubwiwe yogeje ibirenge by'abigishwa. Nico bisobanura duteza gufata ako karori. Nimba mu kwizera ejo twarakiriye ico twumvise ku bwacu, aho rero hasorana rino jambo byo mpejeje gusoma, ndasubiramwo ngo biradukwiye kwama tubashimira Imana bene data nk'uko bikwiye, kuko kwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Amen. Turizigira yuko nibi navyo byakoretse ejo bene data bashiki bacu. Turashimira umwami ko kwizera kuzanwa n'ukumva ubutumwa bwiza. Paulo aravuga kandi hano mu gice cya kabiri aravuga amashimwe mu gice Abitesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, biradukwiye kwama tubashimira Imana, kuko mbere na mbere Imana yabatoranije ngo muronke agakiza mu kwezwa na Mpemu no mu kwizera ukuri. Amina. Haleluya. Natwe hano turashobora gushima bene data bashiki bacu, tukama dushima yuko Imana yadutoranije, yadutoye uhera ku ntango, yadutoranirije agakiza. Hano hariho ibimenyetso bibiri: ukwezwa kuzanywe na Mpemu no kwizera ukuri. Mpemu yamarongorera mu ijambo imisi yose, nta kwezwa kubaho inyuma y'ijambo ry'Imana. Si uburongozi bwacu twibwira ngo turabera, oya, ariko ni Mpemu atubwira mu ijambo ry'Imana akatweza kuko twemeye gukosorwa. Ibyo tubishimira Imana ko twagiriwe ubuntu bwo kubaho muri kino gihe. Aradukosora iyo twumva ubutumwa bwiza, hanyuma tukagira ukwizera ukuri. Murongo wa 14 haravugwa
nibyo yabahamagariye, ibahamagarishije ubutumwa bwiza twajejwe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imbere y'uko isi n'ijuru bibaho twari twaratoranijwe kubw'ubutumwa bw'agakiza. Twarahamagawe ngo dusohoke, twarahamagawe ngo tugire umugabane mu gikorwa c'Imana muri kino gihe. Turabona muri Matayo 24:14 byarasohoje yuko ubutumwa bwiza bw'agakiza bw'ubwami bwarabwiwe amahanga yose, hanyuma hazoza umuhero. Hama rero turafise amahirwe yo kugira umugabane muri ibi. Paulo arabandanya kino ciyumviro. Nagomba gusubira gusoma imirongo mikeyi imbere. Wari igice ca mbere, Abitesalonike ba mbere igice ca mbere umurongo wa 10, icumviro ca nyuma hano kugaruka ku mwami no kwakira ijambo ry'Imana. Haravugwa ku murongo wa 10, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru, umwe yazura imukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza uburake bugira buzi. Kuko intahe yacu hagati yanyu yarizewe. Murambabarira n'Abitesalonike ba mbere igice bakabiri igice ca 10, aho azozira gushimigwa abera biwe kuri wa munsi. Ndafise amashimwe iyo Mwene Data Frank na Mwene Data Frank batanze intayi y'ibyo babonye, ingene umwami yabavugisha, ingene baronse umuhamagaro w'Imana. Twarizeye, nico gituma umwami yashoboye gukora igatanga ivyo bintu muri twebwe. Twe twabwiwe ubutumwa bwiza bw'agakiza, ikatweza, ikaduha ukwizera mukuri. Hano ku murongo wa 11 haravugwa ngo nico gituma tubasengera imisi yose. Abitesalonike ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 11, ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagagwa ryanyu, kandi ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose n'igikorwa canyu cose kiva ku kwizera. Amen. Iri niryo sengesho. Umwami aheraheza igikorwa ciwe muri twebwe hamwe n'ububasha, hanyuma tugirirwe ubuntu bwo kwemerwa kubwo umuhamagaro. Mbega sivyo twabisomye ku murongo wa 12 naho, kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishimagizwe muri mwebwe, namwe mushimagizwe muri we, nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'umwami Yesu Kristo buri. Amen. Iyo nico cifuzo cacu no muri kino gitondo twakoranye. Izina ry'umwami rihimbazwe. Amen. Turahaguruka twese hamwe, kino gikorwa kino Gikorane tugishire mu biganza by'umwami. Mwami mukundwa, ukundi gusha tuje kuri wewe n'amashimwe. Twese imbere y'ijambo ryawe watugiriye ubuntu muri kino gihe, watumenyekanishije inzira zawe, waturungikiye abakozi bawe n'ijambo ryawe n'ubutumwa bwawe, kandi mu kwizera twarakiriye ijambo ryawe, kandi ririba mu mitima yacu. Turazi isaha n'umunsi, umunsi n'isaha. Turazi ko ari igihe cyo gutegurwa kwacu. Amina. Turazi yuko uri mu ukorana natwe, uri kurakora. Turaje tuje nk'abanyabyaha kabambi, tuje nk'abana b'Imana bacunguwe. Ibyo wakoze byose muri twebwe byiza turaba no kuvyuza gukora no munsi mwami. Turagusavye twese mu isi yose uheraheza igikorwa cawe, ububasha bwawe bwuzuye muri twebwe par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour cela. Nous te faisons confiance. Et demandons maintenant ta bénédiction pour la prédication dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
yaba gusa twashobora kwakira gufata uburebure bwabyo bwose. Imana yaduhaye mu munsi umwe kubw'igikorwa kimwe cyo kuducungura, igikorwa gitunganye c'ubuntu cyo gucungura, imbabazi no kuzura hamwe n'Imana kuzuye. Habayeho ibihumbi n'ibihumbi by'ibimazi, ariko hanyuma haje ikimazi cy'ibimazi byose. Inyuma y'ivyo nta kindi cyasubiye gutangwa kw'ikimazi. Abo bose bari bagenewe ivyo, barabimenye, barabyemeye hamwe n'amashimwe. Ndabona ubu rero bamwe bujijwe kuza, ntituzi igituma, ntituraba igiharuro, turaba umwami, turaba ku mwami, tukagira amashimwe yo gushobora kuba tugikorana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, turyakire nk'uko byavuzwe hano. Dushobora kwegera n'umutima urimwo ukuri n'ubushizi bw'amanga mu kwizera. Babura 10:22 twoshobora kugira kutizera no gukekenya ku bantu, kuko n'abantu barashobora kunanirwa, ariko Imana iratunganye. Uza kuri we ategezwa kwizera yuko ari hari, kandi ko yemera akabonwa n'abamurondera. Abaheburayo 11:6 iyo atubwira tumenye yuko yumva, usenga amenye yuko yishura amasengesho. Ntidushobora gufata Imana nk'uko dufata abantu, oya, dutegerezwa kumushingira intahe yo kumwubaha, hanyuma tukagira ugutinya uko ategezwa kuronka. Mwaramaze kumva ntakekeranya yuko ejo twari mu kindi gice cyo mu gihugu, ndategezwa kuvuga yuko inyuma y'iyo myaka yose ivyo byabaye ikintu c'umugisha cantangaje kidasanzwe, kubona abantu benshi no kubona yuko bose batatambamiye iburyo canke ibumoso, ariko yuko abantu bagiriwe ubuntu bwo kugaruka canke ntibibagire ivyo Imana yakoze muri bo. Murazi nta mashugwe nkeneye umuntu yonzanira y'umuntu numwe hano ku isi, canke igitsibo kumbure amashugwe yo kwisanduku yoba ampagije, ariko iyo abantu bashinga intahe bafise ibigumbagumba, umutima wakozweko, bagashinga intahe ico ijambo ry'Imana rimaze kuri bo, hanyuma ibigeragezo ivyo twese dutegerezwa gucamwo, turamenya ivyo ico bizana, ico bitanga. Ndabahaye intasho za bose bari bavuye mu gihugu cose, byabaye igitangaza kuri bose. Umwe wese yagiye atangaye, umwe wese yaratangaye, umwe wese, si jewe gusa, ariko abo bose nabo basubiye kubonana baratangaye. Ku mpera mwene data umwe yarabajije ngo yasabye gusaba ijambo, ayo majambo niyo nagomba kugarukako. Turaza kuyavuga ko mu buryo buciye bwigaranzuye, twinjiye muri ico ciyumviro. Mu by'ukuri narifise umushoferi mwiza,
hari haheze igihe ntirukanga ku birometero 220 ku isaha, ariko kuva hano uja imbere n'amasaha n'igice. Sinagize ubwoba, ariko nari ifise kunezerwa ko nitahukiye muhira. Era raba mirongo Mwene Data yadusomeye Yohana wa mbere igice ca mbere murongo wa mbere. Haranditse icariho uhereye ubwa mbere na mbere, ico twumvise, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje, intoke zacu zikagikorako, ivyo kuri jambo ubugingo. Murongo wa kabiri. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira iby'ubwo bugingo budashira, bwamanye na Data wa twese, tukabwerekwa. Amina. Murongo wa gatatu. Ico twabonye tukacumva nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Amen. Kandi natwe dufatanije na Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Murongo wa kane. Twanditse ivyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. Yaciye yongera ko amajambo make ku vyari yasomye, arashimika, hanyuma arabwira twese adushingira intahe ko nta na kimwe cyari bwigere kivugwa kiretse gushika no munsi kiretse ijambo ry'Imana. Yashinze intahe kuri bose. Jewe sinari ndabibereye, ariko ivyo byarankomeje kumenya yuko hariho ahantu hose abantu batemera gutwagwa akayombekero. Acaravuga ijambo ngo wamye uri ngaha guhera ku ntango, wabaye intahe y'igikorwa c'Imana, wabonye ivy'Imana yakoze, wari harya igihe ijambo ryahishurwa, kandi gishumbije Imana yaragutumye wewe ubwawe gutange iryo jambo. Hama aravuga ati turavyizeye twese, nico gituma turabizigirwa ku Mana no ku bukozi yaguhaye muri kino gihe. Uko rero ingingo yari imaze gufatwa mbere no kuri abo bari baje bafise ibibazo, kandi kumbure byari bikenewe, atari ku bwanje, ariko kumbure ku batari bazi neza ni hehe canke ni gute bofata uruhagarara. Hanyuma mu nyuma ico gihe rero baciye baronka ingene babikora. Murazi ingene abantu bamera. Jewe nk'ujya Yohana canke nka Paulo canke nka Petero. Yohana arandika muri Yohana wa gatatu ngo numunezero kumva yuko mugendera mu kuri. Aravuga ati sishobora kuronka umunezero usumbuka. Abantu bagenewe kumva no kumviriza ukuri, hanyuma bakagendera mu kuri, nabo bagenewe kugirana ubumwe n'Imana hamwe nabo bose babazaniye ukuri kw'ijambo. Amen. Kandi naho rero niho hashimitswe ibyo.
no kwifuje kwinjira muri kino cyumviro muri kino gitondo. Hano ni ijanye n'ubugingo bwagaragaye, ijambo ry'ubuzima, ko iby'Imana yakoze, ibyumvikanye, ibyabonywe, ibyagizwe mu buzima, ibyo byabaye umwimenyerezo. Hanyuma haza rino tangazo, umurongo wa 3. Cyo twabonye tukacumva nico tubabwira namwe mwebwe turakibabwira. Ubu rero hariho agakwabo, si akaburungu n'agakwabo, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Amina. Ubufatanye bw'abizera bukuri, ugufatanya kwa babandi bashizwe mu kuri, binjijwe mu kuri, hamwe n'abazanye uko kuri ijambo. Bisobanura kandi ubufatane n'Imana ubwayo. Nico gituma ibyo byose bivuzwe hano mu murongo umwe cyangwa mu cyumviro kimwe. Murongo wa 3, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Kandi ugufatanya natwe uko niko kandi gufatanya n'Imana. Ico nico kintu nta buryo na bumwe buriho bwo gufatanya n'Imana hanyuma ugakuramwo babandi ubwa mbere kubw'ubutumwa bw'ijambo bagarukanye abantu gufatanya n'Imana, bavuga ijambo mu butumwa bwiza. Bamwe bo kwifuje ivyo bagafatanya n'Imana gusa, ariko uko gufatanya n'Imana gusa ni ivyumviro, kuko iyo ishene ibuze agace kamwe ikicika. Reka nsubire gusoma kandi ico twabonye tukacumva nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Ugufatanya natwe ni ugufatanya kandi na Data hamwe n'Umwana wayo Yesu Kristo. Ubufatanye bw'ukuri ubwo Imana yaduhaye, bufatanye no guhishurirwa ijambo no kugomba kw'Imana no guhishurwa kwa Yesu Kristo, ntibishobora kubaho hasuzuguwe. Oya, ni ugufatanya gushiramwo abana b'Imana bose mu bwina mu Mana, bikorwa na mpemu, bizanwa n'Imana, kuko ijambo ryahawe ubuzima na mpemu. Ubwo bufatanye ni ubufatanye ku bwa mpemu w'Imana mu ijambo ry'Imana, si ubufatanye bw'igihe gito, ni ubufatanye bwa mpemu mu ikoraniro ry'abera bamwe n'abandi hamwe n'Imana, gushikaho tuzova mu kwizera tukinjira mu kubona. Bitameze gutyo, iyo abantu bo kwihomora umwe wese agaca mu nzira ziwe n'ibindi, nuko batarashirwa muri ubwo bufatanye bwa mpemu w'Imana mu mubiri w'Umwami. Nimwibaze, murashobora kwibaza yuko umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, hanyuma buno nyene ikiganza n'ikirenge bigaca byihomora bikagenda, kimwe cyose kikaja ukwaco. Ivyo ntibishoboka. Imana ihishura ijambo ryayo no kugomba kwayo mu ntumbero izwi neza, ni ukugira ngo itugarukane mu bufatane ubwavuyeho igihe umuntu yagwa ku ntango kubwo kutumvira ijambo, ni ukugira ngo itugarukane muri iyo bufatane bwa mbere. Twamaze gusoma mu ijambo ry'intangamarara yuko guhera ubu dufise uburenganzira ku ntebe y'ubuntu y'Imana yacu. Ico icaha canke ukugwa ukora icaha, ivyo ico byazanye byarasubiye gutunganya.
turashobora kugira ubufatanye n'Imana. Ugufatanya n'Imana niko kandi gufatanya hagati yacu, kandi ugufatanya hagati yacu niko gufatanya n'Imana. Amina. Nta numwe yoshobora kuvuga ngo ndakunda Imana hama ntakunde mwerese cyangwa mushiki wacu, ntibishoboka. Nta numwe kandi yoshobora kuvuga ngo ndafite ubufatanye n'Imana adafise ubufatanye hamwe n'abana b'Imana. Iyo gahunda irahambaye. Abantu benshi n'abahinga mu guhindura gahunda, ariko hano haravuzwe, reka nsubire gusoma ukundi gusha murongo wa 3. Icyo twabonye tukacumva nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Ubufatanye natwe nibwo bufatanye na Data hamwe n'umwana wayo Yesu Kristo. Reka twinjire mu bwina bwa bino mu bice 2 cyangwa 3. Mu gihe cya Yesu Kristo hariho abantu benshi bahagije baririmba Imana mu rusengero no mu masinagoga, batanga ibimazi, bakora iminsi mikuru n'ibikorane by'Imana, bakavuga bati dufise ubumwe n'Imana, dukorana n'Imana. Ariko wari umugenzo gusa. Bufatanye ubuzima bw'icyo kintu nta byariho, hari hasigaye gusa ishusho y'inyuma y'ibyapfuye. Hamwe n'iyo shusho yapfuye, Imana nzima ntacyo yashobora gukora. Imana nzima irakeneye ikintu kandi nayo kizima, ariko mu mero y'ibyapfuye ntishobora kwigaragaza nk'uko ari Imana nzima. Rero yategerejwe kugarukana ubufatanye bw'ubuzima nayo hamwe natwe. Kandi iyo igihe abantu bibaza ngo basenga Imana bagashibura Kristo, ntibashoboye kujabuka ngo barengane wa mukozi, ntibaciye mu nzira Imana yaciye, ntibaduze, bagumye hakurya. Imana ariko yarubatse ikiraro dushobora kuyijabuka ngo tuyishe ko yaruguriye inzira. Nicyo gituma ibyanditswe byera bivuga muri Yohana 3:36 ngo uwizera umwana w'Imana afise ubugingo budashira, kuko Imana nka Mwemu ntiyashobora gushikirwa, ntidushobora kuja kuri yo, kandi nawe ntiyashobora kuza ngo twishurire hano. Nicyo gituma yigaragaje mu mubiri kugira ngo ishobore kuza gusangira n'abantu abari bari mu mubiri. Yitwaye muri yo ugucirwa kwiteka kwacu ku musaraba, hanyuma ikaba impongano y'ibyo byaha, we nk'umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza. Uko rero niko yatugarukanye mu bufatanye bw'ubuzima hamwe n'Imana. Neza neza nuko rero ibintu byabandanije mu nyuma. Nta muntu n'umwe yashobora kuvuga ngo Paulo kuma ahuri, ngo birankwiye gusa kuba mu bufatanye bw'Imana. Ibyo ni ibyijiji, ntaco bifatanye n'ibizima. Ubufatanye bw'abana b'Imana bukuri buvuka aho ijambo ry'Imana ritangajwe mu kuri kose, kandi umuntu wese yibaza ngo yoshobora gukuramwo ibyo abo Imana yagenye ngo batware ijambo ryayo mu gihe cyacu, kuko n'igihe aho abantu benshi bafise ibyabo, ariko tukumva kandi n'abandi bahombye, bari mu byabo bagahomba. Ariko umunsi uzoshika aho abizera bose bagiye mu byabo, bihomoye ku mutwe, bakihomora no ku zindi ngingo. Isaha izogera, umunsi uzogera aho bazotegerezwa kwemera yuko bahombye, bananiwe, bakemera
bakemera yuko inzira yashitse muhira. Ubumwe n'Imana, kandi ubumwe na babandi bazana ijambo ry'Imana, bumva ijambo ry'Imana, bakizera ijambo ry'Imana. No kuvuga ni babandi bari mu ishengero ry'Imana nzima. Kandi niba by'ukuri turi mu ishengero ry'abana b'imfura, aho rero nkuko mwene data Branham abivuga mu butumwa bwiza, ntituzorindira yuko umuryango bawugura kugira ngo dushobore kwinjira mu nzu y'Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nitwibuke ibyanditswe hano ku murongo wa 3. Umurongo wa 3, kugira ngo namwe mugire ubumwe natwe, mufatanye natwe. Kandi gufatanya natwe ni ugufatanya na Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Ubwo nibwo bufatanye, ubumwe bwiza bw'ukuri. Ijambo ry'Imana ryaje rivuye riciye ku bahanuzi mu myaka ibihumbi. Imana yaravuze, hanyuma ica yubaka ikiraro, hanyuma ica irajabuka. Imana yihishura muri Kristo, ijambo ryambaye umubiri, twabonye ubwiza bwiwe. Guhera mu gihe cya Yohana umubatizi, icyo Imana yari yarasezeranye uhereye ubwo, ubu rero cyabaye ubuzima bufatika bw'Imana. Igihe cyo gusohoza cyaratanguye, kandi uhereye haravugwa kuri we nk'uko marayika yabitangaje yuko azorongorera ku mwami ubwoko buroranye. Azorongorera ku mwami ubwoko buroranye. Ni Luka 1:17. Nicyo yakoze, yagarukanye abantu mu gufatanya n'Imana, yabagarukanye mu nzira y'Imana kubwo ubutumwa bwiza bwiwe. Ni nako bimeze n'uno munsi. Umuntu wese Imana itumye, uko niko bimeze, watangaza ijambo ry'Imana, kandi ab'Imana bose bumva ijambo ry'Imana, hanyuma bakinjira muri ubwo bufatanye bw'Imana. Ugusangira gukogwa na mpemu w'Imana. Ndagomba kuja ku murongo ukurikira, reka ndanawusome kuko ubwa mbere mu buzima bwanje bwafashe ikibanza gikomeye muri jewe. Nimba no kongera ko hano intahe yiwanje ubwanje, ni bangahe bumvise mwene data Branham babonye iby'Imana yakoze, ariko nubwo biruko bakurikiye inzira zabo bwite. Baravuga ngo nanjye narahamagawe, nanjye ndavuga ubutumwa bwiza, nanjye ndafise ubukozi, nanjye ndafise ishengero, ndafise ishengero. Bose barateye imbere, ariko nubwo uko gutera imbere kwari ukw'amadini n'ubuhinga, ntibyari bifise inkomoko mu Mana. Ariko baribaza bose ngo bafise ubufatanye n'Imana. Ariko umuntu yazanye ijambo ry'igihe ry'umunsi, ijambo ryasezeranywe kino gihe, baramushize ku ruhande. Bari bafise gusangira kwiza n'Imana, bararirimba, barahimbaza, baravuza umunezero, byose byari ngaho. Uno munsi ariko turaba inyuma, tukaca tubona aho ayo madini yose, iyo migwi yose aho yageze, naho ari karaja. Ni mu ruhande rutandukanye, si mu ruhande rutumbere rw'Imana. Turabizi neza harabayeho, hariho abantu benshi batanguye muri mwemu, hanyuma bahereje mu mubiri. Hari abantu benshi bari hafi ngo bace mu nzira y'Imana, ariko buno nyene cyose birahagarara, haba uguhagarika kuko batabandanije gukurikira umwami mu byo yahishura, agatangaza akandi agakora.
munyizere ntituvuga hano ku iby'iwacu oya no muri no minsi abantu barashobora kwiyitirira Branham n'ubukozi bwiwe niyaba batazi batabona batamenye ibyo Imana yakoze mu ishengero ryayo uhereye kiriya gihe n'uburyo igikorwa cy'Imana cyabandanije aho rero sinkeneye kuhateba cyane gusa nkamvuga mu buryo bufubuye umwe wese yakoze ikintu runaka n'ibiganza byiwe naho yoba ari injyana y'izahabu hamba baca baratangura baratamba umunezero ari mwinshi haba guhungabana umunezero harura yuko bari bihomuye ubu rero reka ndiko nisunga ibya Aroni n'abandi bamwe mu gihe ciwe buno nyene bari bihomuye bari bikuyemo Imana yari yarungitse umugabo uwo mugabo yari yagiye arateba hama ntibihangana bati reka dukora ikintu runaka byari birebire kuri bo ariko igihe rero tubaye batihangana umwansi aba afise umugambi mwiza kuri twebwe hanyuma tukaca twitiburira muri gahunda tugakora ibintu by'iwacu hanyuma ibyo bibiri byose bigatangura hanyuma Mose aramanuka ku musozi aravuga ati numva akamo k'umunezero umunsi mukuru uhambaye ari ikintu kidasanzwe cyakoretse intambo umuziki byose byari ngaho ikirere cyari ngaho yegereye abona ya nyana y'ingorwa Imana yari yamushize mu mutima ikintu cyiza cyo gukora aca arasambura icyo kintu kiba umukungugu umunyota natwe ibyo Imana ntizobiturinda muri ino minsi muri kino gihe aho inkuru z'agakiza zikoreka abantu barata ukwihangana uno munsi barata ukwihangana bakihomora kubera batarindiriye kugomba kw'Imana hanyuma bakahungira mu bwenge bwabo mu byiyumviro byabo turazi twese ikiva muri ibyo twotegerezwa kuba abashima ubuntu butoserangurika ubwo Imana yaduhaye twebwe n'abandi benshi amina gukurikira umwami ntitumuveho cyangwa ngo tureke agace kamwe ko mu isheni ngo kavemwo ariko tubone gahunda ingene Imana yabandanije igikorwa cyayo nimunyemerere shimike ukundi kandi ku murongo wa 3 Yohana wa mbere kugira ngo namwe musangire natwe hanyuma ugusangira natwe bibe kandi ugusangira n'Imana amin kubera iki kuko dufise twazanye abantu mu bumwe bw'Imana kubw'ijambo kandi mpemu yera yashoboye guhishura ijambo ryahishuwe aha nta n'umwe yagiye umuryango ku wundi ngo adodore maze ahindukize umutwe w'umuntu oya hano ijambo ry'Imana ry'ukuri ryaratangajwe mu bwidegemvyo wose kandi ryavugiwe ahabona Imana yakoze ibisigaye hamwe n'abantu ibyo kandi biraja ku murongo wa 5 ubu nibwo butumwa twumvise havuga ubutumwa bwinshi umuntu yobi kwibaza n'ubutumwa bwahe none ariko hano turabwirwa ku murongo wa 5 ngo herero ngo ubu butumwa ubwo twumvise kuri we haleluya nihahimbazwe Imana yacu amina umurongo wa 5 amen ubwo twumvise kuri we ubutumwa haleluya si ubwo twasobanuriwe sinsobanuro ku murongo wa 5 ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we amina haleluya
singomba ubundi butumwa, ngomba ubwo ubutumwa butunganye bw'Imana ubwo twumvise buvuye kuri we. Haleluya. Ibyo birabandanya ku murongo wa 5. Ubwo nibwo tubabwira intango, ngo icari ku ntango, icyo twabonye, icyo twumvise, icyo twagize mu buzima, jambo ubugingo bwaragaragaye n'ibindi, kandi tubiyashingira intahe, turabibatangariza. ubugingo budashira bwari muri Data bukagaragara muri twebwe, kugira ngo namwe musangire natwe, hanyuma gusangira kwacu kube ugusangira n'Imana. Yihishuye nka Data mu mwana wayo. Ubu rero tuje rero ku cyangombwa, ngo ehe rero ngubu ubutumwa, si ubutumwa ubwo ari bwo bwose, ni ubutumwa bw'Imana, ariryo jambo ry'Imana ryahishuwe, kandi iyo mbuto y'Imana yateretswe muri twebwe kugira ngo ubuzima bw'Imana bushobore guseruka muri twebwe. Umurongo wa 5. kandi n'ubwo butumwa nibwo twumvise buvuye kuri we, nibwo tubatangariza. Niko bizokwama bimeze gushika ku mpera. Amina. Haleluya. Amen. Mu butumwa bw'Imana ubwo twumvise buvuye kuri we, bwariho uhereye ku ntango. Amina. Haleluya. Mbere no ku murongo wa 5 kuri Imana n'umuco, nta mwiza na muke uri muri yo, nta mwiza na muke uri muri yo. 6. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukwibesha, ntituba dukora iby'ukuri, tuba dukora iby'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo ari mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu, tuba dufatanije bamwe n'abandi, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Amen. Tuba dufatanije mu buryo bwuzuye n'Imana, kandi dufatanije mu buryo bwuzuye n'abo bose babyawe n'Imana, na bene data bose n'abashiki bacu batabyawe no kugomba k'umugabo, ariko n'Imana. Ubwo nibwo butumwa ubwo twumvise buvuye kuri we, atari umuntu, atari isobanuro, atari ibisubirizi, atari ikindi cyose abantu bambitse icete ngo ubu n'ubutumwa, ariko n'ubutumwa bw'ukuri bw'Imana. Nta n'ikindi kirenze ko dukeneye, ntitukeneye igisumbico. Dufise irindi jambo mu gufatanya, mu gusangira, muri Filipi 2 umurongo wa 1, turarizi neza twese iryo jambo. Abi Filipi 2 murongo wa 1. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mpemu, namba hari imbabazi n'ikigongo. Filipi 2:2. Mwuzuze umunezero wanje, muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. 3. Ntimugire icyo mukora kubwo gukebana canke ukwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi. Umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa, ariko yumvire n'iby'abandi. Mbega amajambo y'ubwiza y'Imana, ubufatanye bwa Mwene. Raba ngaka ako bumubwina bw'ico kintu, ni muri ibyo kugira ngo mugirane ubumwe natwe. Twabisomye muri Yohana
si bijanye n'ukwemeranya n'umuntu kuko afise ubumenyi n'icyumviro canke inyigisho zidasanzwe, ariko kubera ijambo ry'Imana ryahishurwe na Mwemu, kandi uwo ijambo ry'Imana ryahishuwe na Mwemu bagira ubumwe mu bufatanye, bagira ugusangira muri Mwemu hagati yabo. Ibyo rero bica biza mu bwina ngo mu mbabazi n'ikigongwe. Ntushobora kugendera ku biziga, ntushobora gukora ibyo washobora gukora kiriya gihe, ariko imbabazi n'ikigongwe bizokuzura umutima wacu. Hazobaho kandi n'ubumwe muri Mwemu, kandi tuzogenda twese tugana intumbero imwe, nk'uko byanditswe hano ngo umwe wese ntagire ukwishimagiza mu manemera no mu kwiremera ibice. Mu murongo wa nyuma Pawulo arandikira Abikorinto mu Bikorinto wa kabiri 13:13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit abera bose baraba avec vous tous. Ici aussi nous trouvons hano naho l'accent mis sur tubona ugushimika mu gusangira muri Mwemu. la grâce de notre Seigneur Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, turazi byanditswe byera bivuga ubuntu bw'Imana kandi n'ubuntu bwa Yesu Kristo uko nyene. Nta cyoja mu kibanza c'ikindi, ntushobora guhindura ibyo bintu. Ibifatanye n'Imana bishobora gufatanywa na Kristo. Raba ingene ibintu tubihawe. Murongo wa 13, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusangira muri Mwemu yera bibane namwe mwese. Turashobora kuvuga murongo wa 14, turashobora kuvuga tuti niba ubuntu bwa Yesu Kristo bwaragaragaye mu buzima bwacu, aho rero igice cya kabiri naco kirasohoza, ni ukuvuga urukundo rw'Imana rwarahishuwe muri twebwe. Kuko Imana yarakunze isi itanga umwana wayo, yagiriye ubuntu isi muri Yesu Kristo umwana wayo. Yohana 3:16. Kugira ngo ngume kuri ico cyumviro, aho ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bwashoboye kugaragara mu buzima, aho niho urukundo rw'Imana ruba ruhari, kandi by'ukuri niho rwashoboye kubona ubuzima. Aho niho kandi hari ubufatanye bwa Mwemu yera hamwe n'abagize umwimenyerezo mu rukundo n'ubuntu bw'Imana, bagashigwa mu mubiri w'Umwami mu ishengero. Ndasoma kandi ijambo iryo nashoboye kugumya mu gice cya 10 mu cete ca mbere c'Abikorinto, Abikorinto ba mbere igice cya 10 turasoma ku murongo wa 16. Igikombe c'umuhezagiro ico duhezagira, mbega siko gusangira amaraso ya Kristo? Umutsima tumanyagura siko gusangira umubiri wa Kristo? Amen. Turabona inyubako y'uko gusangira kw'Imana natwe n'Umwami. Inyubako kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubwa Golgota, kubw'ikimazi c'umubiri wiwe, kandi no guseseka kw'amaraso yiwe. Aha batwereka imbona nkubone, batwereka ingaburo y'Umwami, igikombe c'umuhezagiro ico duhezagira, mbega siko gusangira mu maraso ya Kristo?
yaba gusa twashobora gutahura ibyo mu buryo bwuzuye mu kwizera, tukamenya yuko tugize ubumwe bw'abera ubwo Imana yatugeneye. Tugize ubumwe nk'uko abera babifise babigenewe n'Imana, kuko twacunguwe n'amaraso y'umwagazi. Aha naho umukate werekanye nk'umubiri, hanyuma nk'ishengero dutegereza kubibona mu buryo buciye bugufi. Umubiri w'ishengero, ishengero ubwaryo ryacunguwe n'ikimazi c'umubiri wa Yesu Kristo kugira ngo rishobore kuba ahantu aho guhishurirwa n'Imana. Murongo wa 16, umukate tumanyura mbega siko gusangira mu umubiri wa Kristo, kuko 17, kuko uwo mutima ari umwe, twebwe naho turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutima umwe. Amen. Byari biki? Ibyo byerekanywe mu mukate. Hano nibijanye n'ishengero. Ishengero kandi ishengero rigizwe n'ingingo nyinshi, kandi izo ngingo zose zigize umubiri, no kuvuga umubiri w'umwami. Hano nibijanye no gusangira. 16, mbega siko gusangira amaraso ya Kristo. Ubumwe bwazanywe, bwashizweho n'Imana ubwayo, bishingiye ku maraso y'isezerano rishasha. Kandi ubwo bumwe, ubwo bufatanye butegerezwa kubaho, kandi buzobaho muri abo bose, hamwe n'abo bose bagize umugabane muri Golgota, bafisemwo uruhara, bafisemo nk'umugabane, bashobora kuririmba bakavuga bati naracunguwe. Ndashobora kubitangaza, naracunguwe. Dutegerezwa kandi guha, duteza kureka uko gucungura bikaba ibya bose abo bacunguwe. Abikorino ba mbere igice ca mbere umurongo w'9, Abikorino ba mbere igice ca mbere umurongo w'9, ngo Imana niyo kwizigirwa, yo yabahamagaye kugira ngo ubumwe umwana wayo Yesu Kristo, dufise ubumwe n'Imana yacu, ubumwe bamwe n'abandi, atari ubumwe ubwo ari bwo bwose, ariko ubufatane ku bwa Mwema. Ubumwe n'Imana, kuba dufatanijwe nawe, dufatanijwe hagati yacu, ubumwe hagati yacu. Sinzi niba noba naramenye Mwene Data yasoma uwo murongo akagabisha jewe gusa, ndagenda nka sinita abantu, ariko yaravuze ati Mwene Data Frank, nyizigire, mbona yuko iminsi yose twamye turi kumwe, nk'uko iminsi yose twamenyanye. Ab'Imana bafise inkomoko imwe. Amina. Data umwe, bafise aho bava hamwe, bafise kamere imwe. Iwacu bavuga ngo abana ngo ni gake basa n'abandi, ariko ndibaza abana b'Imana ntibashobora kwitirirwa abandi kiretse Imana ubwayo. Kandi niba dufise ugutandukana mu mamuko y'umubiri, kuva mu byumviro, guca imanza n'ibindi, harashobora kubaho amatandukaniro maremare, nk'uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba. Umwe ni muremure, izuru ritandukanye, ariko turazi twese iyo ari bijanye n'ibintu by'Imana, twese turangana imbere y'Imana yacu, kuko twese twavutse ubwa kabiri, tubyawe na Mpwemu w'Imana, tukaba dufise muri twebwe ubuzima bw'Imana.
twabivuze ku ntango ubufatanye bwari bwaravanyweho hanyuma buragarukanwa kuri abo bose biteguye gukurikira umwami bakamwizera bakamwizigira hanyuma bakemera ibyo yavuze ku ntango nk'uko tuza kubisoma hariho uko gufatanya k'ukuri mu bizera bari umutima umwe n'ubugingo bumwe byakozwe n'intumwa 2:44 neza neza nk'uko twizera yuko umwami ari arufa akaba na omega ari uwa mbere akaba n'uwa nyuma azogarukana ubwo bufatanye uko gusangira kw'Imana neza neza ku mpera bivuye ku ijambo ry'iwe na mwemu wiwe mu mukuku w'abacunguwe n'amaraso amen. Nagomba kandi kubasomera nshimike mu buryo buciye bugufi ibintu bine muri ubwo bumwe bw'abizera byakozwe n'intumwa 2 gice ca byakozwe n'intumwa 2 murongo wa 42 byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 42 bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha. Duhagarara icyo ni icambere ntiyebemeye yuko inyigisho mvamahanga zinjiramwo muri bo canke mu mitima yabo canke hagati yabo, bahagumye bashikamye kugira ngo basubiremwo amajambo yaritere ngo bagumye abizigirwa mu nyigisho z'intumwa. Abahungabanya ubumwe ni inyigisho mvamahanga, kuko inyigisho mvamahanga zizanwa n'impwemu zindi, kandi izo mpwemu zizana umuvurungano n'ugwijiji mu ishengero ry'Imana nzima. Mpwemu w'Imana wewe atugumiza mu nyigisho y'ukuri imwe twahabwa n'intumwa n'abahanuzi. Intumwa nta na kimwe zatangaje kiretse ibyo abahanuzi bari baratangaje, bari barabuye, bari bavuze imbere y'igihe, kuko nibo Imana yabwira. Ariko nubwo biruko intumwa zarashimitse zirerekana yuko ayo majambo y'abahanuzi arimo arasohoza, no kuvuga ibyari byatangajwe n'abahanuzi. Ico nico gece ca mbere. Tudashaka yuko ubumwe hagati yacu hamwe n'Imana bucika, dutegerezwa gushikama, tugashishikara, tukaguma turabizigirwa mu nyigisho z'intumwa. Amina. Sindiko ncurubanza, ndiko gusa ndasoma kandi ibyo mbona. None ayo merekezo atandukanye avahe n'uburongozi butandukanye, ayo magorwa igogwijiji, ibyo byose biza bivuye nukubera abantu baravuye mu butumwa bw'Imana bw'intango, mu nyigisho z'ukuri, mu nyigisho z'intumwa n'abahanuzi. Ibyo bizana amakosa yose n'ugwijiji, bigatandukanya, bigaca ibice, bikazana akaga n'imibabaro. Ariko hano turabwiwe byakozwe n'intumwa 2:42 barashishikara mu nyigisho z'intumwa, mu nyigisho z'intumwa. Amina. Baguma bashikamye, bugaye mu nyigisho z'intumwa. Tubyemeze n'umutima wacu, tuvuge tuti mu mutima wacu tuti, Mwami, natwe turagomba kuba abashikamye, abahagarara neza, bakaguma mu nyigisho z'intumwa. Ibyo twasomye ngo ibyo twabonye ku ntango nibyo tubatangariza. No kongera kukumbure, natwe turiko turabatangariza ku mpera, atari ku ntango gusa. Nkuko byari ku ntango no ku mpera turabiyatangariza. Ndi gute twotangaza ku mpera ibitandukanye n'ibyavuzwe ku ntango? Turazi neza yuko umuntu wese mu isezerano rya kera ikintu cyari kinyegeje, kuko igihe cyo gusohoza nticyari bwaze.
hanyuma byabonetse mu nyuma igihe byasohoza. Ni nako bimeze kuri ibintu byinshi byerekeye igihe cy'ishengero mu isezerano rishasha. Amina. Ego nivyo. Kandi hariho ibintu bitabonetse mu byasho Yohana no mu bindi byanditswe, ariko bitegerezwa kuba mu byanditswe byera kugira ngo dushobore kubibona. Kandi nimba bitari mu byanditswe byera, aho rero ntitubibona kuko tubona mu byanditswe byera, kuko twizera gusa ibyo ibyanditswe byera bivuga. Nta muntu n'umwe yo kwizera ikindi nimba yibwira ngo arizera Imana, kuko Imana yihishuye mu ijambo ryayo. Kandi aho niho duhagarara tukaguma tumatanye n'ibyo. Ariko bashikama mu nyigisho z'intumwa, icyo ni cya mbere. Cya kabiri, no mu gusangira, ni cya kabiri, ugusangira. Nitwagumana hamwe mu ijambo ry'Imana, nitwaguma tumatanye n'iryo jambo, rero tuzosanga dufise icyo duhuriyeko. Ntidukeneye kurondera mu isi yose, turabifise kubwo ijambo ry'ukuri ry'Imana. Ijambo ryiwe si ry'uno munsi gusa, sindivuga uno munsi gusa, ryari ryaramaze kwandikwa mu ijambo ryiwe. Yaratanze gusa, ubu yatanze gusa ubuzima. Ijambo ryanditse yarihaye ubuzima, irihinduka ijambo rivuzwe rizima kuri twebwe, ryahishuwe na Mpwemu Yera. Ariko ijambo ryanditse n'ijambo rivuzwe, n'ijambo ryanditswe n'ijambo rivuzwe mu butumwa bwiza bitegerezwa guhuza 100%. Amina. Bitameze gutyo, aho rero n'abantu bariko baravuga bigenye bonyene. Si ijambo ry'Imana rivuzwe ritangajwe, ni ijambo ry'abantu. Nimba rihuje, aho rero gusa niho ari ijambo ryanditswe ry'Imana, ijambo ryahishuwe n'Imana, hanyuma rikaba ijambo ryavuzwe ry'Imana mu butumwa bwiza muri ino minsi. Rero agace ka gatatu byakozwe n'intumwa 2:42 ngo bakabamanyagura imikate, ingaburo yera. Mu nyigisho z'intumwa, mu gusangira mu bumwe bamwe n'abandi, hanyuma mu kumanyagura imikate. Yagomba kwerekana ngaho ko dufatanije, turi umubiri umwe. Kristo yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu. Hanyuma ngo icyanyuma sico bivuga ngo icyanyuma sico gihambaye. Icya kane n'amasengesho, ibyo nabyo bifisemo ibyo bintu bine bigize ugufatanya k'ukuri kw'abizeye. Nitwabishyira ku mutima, niba Imana ishobora kutuzana tukabikora, atari kubera twiyumvira ngo tuteza kubikora, ariko kubera tubisugumiwe umwe wese afise inyota imwe, ni ukuguma, ni ukushikama mu nyigisho za Kristo, mu nyigisho z'ijambo, mu nyigisho z'intumwa. Uko byanditswe hano, barashikama mu nyigisho z'intumwa. Natwe turafise iyo nyota. Nimba ariko bimeze, rero vuga ngo amina, haleluya, amen. Cya kabiri, mu gusangira, mbega nibyo natwe dukeneye. Amen. Cya gatatu, ukumanyagura imikate. Amen. Icya kane n'amasengesho. Abizera barakorana, bari bafise ibyo bintu bine byabaranga. Ndashobora kubemeza, niba Imana ishoboye kwegeranya umukukungu w'abizera muri ino minsi ya nyuma,
ikabazana aho ishaka. Aho rero ibyo bintu bine bizoba bihari, hanyuma hazoba amasengesho yo muri rusange, hanyuma hazoba ukumanyagura umukate, hanyuma hazoba inyigisho z'intumwa tuzozisangira, hanyuma bazosangira hagati yabo n'abizera bukuri. Bizoba ubufatanye bw'ibwina bwo mu mutima, bwo mu rukundo, bwo mu mutima, ugusangira bivuye kuri mpemu by'ukuri. Ibyo ni byo twifuza, kandi intumbero yacu ntituyishyira hejuru cyane igihe tuvuga yuko Imana ari iny'ubushobozi yo kubikora nk'uko yabikoze ku ntango, uko niko ku mpera bizomera. Raba ubuzima bwacu, ukugomba kwacu tukuzanye mu kugomba kwawe, tukavuga tuti Mwami, ibyari biriho ku ntango, ibyo twabonye, ibyo twumvise bivuye kuri ijambo y'ubugingo, ibyo ibiganza byacu byakoze ko turabibabwira, kugira ngo namwe mugire ubufatanye natwe, kandi ugusangira natwe ntibibeho tutarimo. Ugusangira natwe ni nako gusangira n'Imana Data wa twese hamwe n'Umwana wayo. No munsi mfise amashimwe kubw'ino gahunda, iyo dushobora kubona kandi tukabandanya tukibona gufatanya n'Imana, ugufatanya hagati yacu, gutangaza no kwemera, ukumva ibintu byose biri ngaho. Biranakwiye ko haba kuvuga ubutumwa. No kwifuje yuko Imana yoba yacaguye uwundi, mbe ni kangahe narondeye mu nyonga h'Umwami, we yonyine ni wabizi, ariko hamwe n'Imana ntutoranya icyo ukora n'igihe ubikorera, n'ibyo ugombye gukora n'igihe utagomba gukora, n'ikintu n'icyo uteza ugomba gukora. Niwe afise ubudahangarwa mu ngingo ziwe. Avuga ngo imihamagaro y'Imana ntiyicuza ko. Waroma 11:29. Ni Imana ihamagara, niyo itangaza ubukozi, niyo ihishura, niyo yerekana ikagaba, kugira ngo ibintu byose n'ingene bibandanye, kandi bizobandanya bija hejuru. Imana ntizoreka igihuwa cayo ngo kirangire mu gutsindwa, izocunga kugira ngo intsinzi yiwe, intsinzi y'Igorogota igaragare. Turangiza icyumviro cyo mu cyete cy'Abaheburayo 10, ijambo ryavuzwe ryasomwe. Amaze gutanga ikimazi rimwe burundu, yarinjiye mu bwiza, aricara iburyo bw'isumba byose, iburyo bw'isumba byose. Arindira yuko abansi biwe bose bacika indava z'ibirenge byiwe. Abaheburayo 10:12. Kumera intsinzi ihambaye y'Imana yacu izohishurwa, izogaragara, kandi natwe turagomba kugira umugabane mu by'iriko irakora ubuyi, hanyuma tugire ubufatanye bw'abizera b'ukuri, bejejwe n'Imana mu ijambo ryayo, bogejwe bagakurwa ku bucafu n'amaraso, bafatanye mu nyigisho z'intumwa no mu kumanyagura umukate no mu masengesho, hanyuma bagire ubumwe bw'abera. Imana iduhe jewe nawe, iduhe twebwe twese n'abo bose batabaza izina ry'iwe n'umutima utunganye, bamenye ko ari igihe ubu cyo kugira ubumwe
n'Imana no kugira ubumwe bamwe n'abandi. Umwe wese yotegerezwa gukurikira inzira yiwe ajanye n'Imana, umwe wese agakurikira inzira yiwe n'Imana, hanyuma n'abandi akabareka bakajana n'inzira n'Imana. Ntihagire ucira urubanza abandi. Mbere ibyo abantu bacamo bishobora kuba ibitandukanye, ntidutegerezwa kubitwara mu buryo bw'imhemu. Tugize ubumwe muri muhemu, ubumwe bw'ababyawe na mpemu w'Imana, babyawe n'imbuto y'ijambo na mpemu, ubumwe bw'abacunguwe n'amaraso. Umwami aduhe twese ubuntu bwo kumushimira mu bwina bw'imitima. Amen.